akataraboneka mu gisagara cacu ca Bujumbura hari maison de passage nziza cyane igita byorosha wabonye nyinshi wumva nyinshi ariko iyi nayo ni rurangiza bati yo maison passage iherereye hehe iherereye haruguru ya Mosio Gikungu uduganye pave ugaca kuri Eglise Anglicane ukayirengana gatoya ukagira kuri alimentation family grocery uharenganye wacibona akabarabara kaduga kivu kitwa Avenue de Alarme ukaduganye gatoya nkuja hitwa mu Giporto ucibona iyo maison de passage nziza cyane kataraboneka muri iyo maison passage hariyo piscine nziza cyane uri kurayoga n'umukunzi wawe ni wararaye ifise jardin nziza cyane ushobora gukoramo imanza wicaye muri jaride akayaga kabujumbura kose kagusanga aho wibereye kubera iyo nyubakwa yitereye ku musozi ukikuje igisagara cya Bujumbura aho akayaga katanganyika kakuduga kukumva neza winjiye indani muri salo ifise salo nziza cyane sala manje nziza cyane yakataraboneka ugeze mu gikoni cyaho naho wogira ngo si mu Burundi uhasanga cuisinière nziza cyane ukasanga cuisinière furu yotsa imikate yotsa inyama inkoko eka n'ibindi byose hakaba hariho n'imashini zikora maji wikeneye kunywa akaji kakanye ucushira muri frigo ugakanyisha ukinwera kuko hari frigo nziza cyane ntitwibage no kubategura igikoni cyo hanze ku buryo ushatse gutekesha amakara naho nyene uguma watetse ifungurwa zawe ibyumba vyaho navyo nirurangiza ucinjira mu byumba vyaho wumva akamoto keza cyane amashuka asashe neza cyane reka ntiworaba muri ico cumba hari akuma ushobora gucomeka muri prise kugira ngo imibu yose yiruke dushe zaho ntiworaba zisa neza ziratagase ushatse ushobora koga amazi yo hejuru ushatse ugashobora koga amazi yo muri baignoire wicariye cyangwa wiryamiye kandi ushatse uga amazi akanye cyangwa ukoga amazi ashushe eka ntiworaba iyi maison passage ije hageze ntimwumve ngo nuko ari heza cyane igiciro ntituzimba kuko dukunda abadusanga ngwino wiruhukire neza uryame muri maison de passage nziza cyane umutekano w'iyo maison de passage urakwiye cyane kuko hasanzwe hariho n'amakamera amwe bita mu gifaransa mu kinofunofu camera de surveillance barayamaze bati uryama heza ukarota neza kandi uryama heza ukaruhuka neza ufise icubaza twakure kuri 68 74 24 65 iyo nimero iri no kuri WhatsApp canke twandikire kuri karibu mwese murahawe ikaze ahubwo yene kubera ko utagikunda kujabuka i Kigali byagenze gute bo nakazi keshi tu ariko rimwe na rimwe ndagenda hapo aho yazibacisha mu nyirugenda rero wowe uratangaje iri mu Rwanda ufise fresh iri mu Burundi ukabuza neza ugu muri hahandi nuko na mahoro yo mu mutima na mahoro mu mutima no mu rugo mbenda kubaze uyu munsi ko waje utambwiye kandi horo umenyesha bitandukanye no kwahora bimeze bite no kuri munyihanganira bateye surprise kuko no musari ikintu kibutirwa cyari kinzanye mu bisanzwe wa muhungu Nora nigera kuza kubaza naragerageje ndamuhiga ndarondeza amakuru yose hose ndamubura runanje kubaza ko atamakuru yiwe wobuze sha oya jewe Nora kuva ndamwirukana nta makuru yiwe ndamenya pe sorry amakuru mumbaza Nora numva muri gihe kintu kwibariza niba atari banga hari ikindi kintu mwamuriwe kidasanzwe Nara n'umuhungu wanje ari ntabikubwiye Nora n'umuhungu wawe n'umuhungu wanje uretse katarije namuvyaye ujya mwana aramutoye bamutaye hanze kuri portaye ku rupango rwanje
hama ndamutora ndamurera uretse nyene ko haje kwadukamo ikibazo bituma ndamwirukana. Rero nyuma y'igihe kitari gito niho naje kumenya yuko iyo basigaye abangaha, ariko ubwo mperuka ino ngira afate no safari twari twavuganye nawe ndamwemera ko ningaruka mu Burundi tuzoca tubana, kuko nari nzi ko ngarutse mu Burundi ntazosubira mu Rwanda. Niyo mpamvu urumva ndiko ndamurondera cane. Nuko uyu ntabyo namenye munyihanganire. Nari kwihangana kugeza ugarutse. Kandi nari ntabyo yambwiye. Bari mu ndeke jenge ndavuze yongi none je muguma mumbohera ngaha nge ndiyo nshaka ndimfungwa jewe Itucahiri kwiri none ndakubaza je ndimfungwa mwagize ifungwa singe ndiyo nshaka sifise uburenganzira bwo ndiyo nshaka Nora ugiye he basi ugiye Mabo je wankura hatse je barabanda rimenyere se ndi umwana ntacomba ni mu ndeke ngende nibandaniriza ubuzima bwanje uko nshaka Wewe warurose abavyeyi none urabataye uranye Ibaze wikore mu bintu nashitukwima nachikurabura muri nonzo hama ngugende ujaye Byose je ndavyumva mabuje kandi nukuri mwarakoze gose kuvyo muwumpa mumfata neza byose ni sawa ariko je kuba ndi kumwe namwe muri nonzo nta mahoro bimpa ni mu ndeke ngende ndiyo nshaka Yumvire neza ashira ubwenge ku gihe uhitimo ikintu kizima. Yumvire neza haracari kare ko ureke kugira ibintu bitabaho nk'ibyo. Okay reka niyumvire neza mushaka ko niyumvira neza Nora uya nora ujaye Nimbese kugenda mureka genda. Sivyo agende yige azohura n'isi isi ni mukubita. Ni mukaramba zikaro. Yarabuze iki? Gusa sinumva ikibazo murare bafise azokomeza gutwangushika ryari Aline, genda biravye Nora ntizigira bigera igihe ngo adukunde. Kubera ko biboneka yuko afise umuntu akunda cyane kandi yamuretse. Kandi uko namubonye ashobora kuba mukunda cyane. Uzi ko yamye asaba ngo ndamuhuze nawe. Abe dukora ibishoboka byose Nora nahura n'uryo mugore kuko bakazonahura n'icizere gitumye tumufise ko tuzokibura ndakwinginze nibazohura Nanje ndiko ndabibona. Mbere ivyerekeranye n'iyo nda wibungenze byo byo wavyumviriye kwiki. Byinda rero nanje biracacanze sinakubwica nakora n'icyo noreka Ndumva birakukomereye. Ariko ko biri koza uwo mwana ategerezwa kuvuka akabaho. Bebe baginda afise ko ari umwana wanje ibaze mu kibano ibaze mu muryango ibaze abagenzi no kubana navyaye bazobifata gute yabana Nora abimenye bazosaba kumufata nk'umuvyeyi wiwe canke umugabo urimvira ko azosanga icize ngice horangirira kare byinda je sindamenya gahunda yavyo gusa mva menga bifise amahirwe make Aline, nta muntu n'umwe azobimenya. Tuzegera umugabo wawe tubiganire tumubwize ukuri hanyuma biherere muri twebwe batatu. Hama ikindi kubera ko wari usanzwe ubana n'umugabo wawe nibaza ko abantu ntibazobimenya bazoguma babona yuko ari inda y'umugabo wawe. Hanyuma tubiyage turabyukora biherere muri twebwe. Ivyo iri kurirumvira ku babanyi naco bazomenya kubera ko basanzwe bazi yuko ubana na Bosiko. Hama utwara iyo nda tureke uwo mwana avuke kubera ko ntaco azira nta kosa afise ku vyabaye byose.
hama nitwa bande ngenzwa n'amaki tugende tutabazi. Nitwa Adeline ashika ndababaze umugabo witwa Bosco mu bamumutse. Bosco ntawe nzi kandi ba Bosco ni benshi sinumenya ngo nuhe bose kushatse kuvuga. Ya Bosco afise umugore ukavyibushe yitwa Aline. Uwo ndamuzi. None hari ikibazo gihari washaka ndakufasha iki? Oya nta kibazo gihari ahubwo namenye yuko umukozi yahora akora iwo yitwa Nora ko yamwirukanye. Rero bandangiye ko yabasigaye akorera ngaha. Nibaza ko bakubesha Nora ntakorera ngaha. Nibaza ko uba wihenze gato. Oya usanga ahubwo ari jewe nihenze nkaba naje hatariho. Nese sinimwitwa Abeli. Ego ni jewe nitwa Abeli ariko umuntu yitwa Nora ntiyigeze akorera ngaha. Nibaza ko uba wihenze gato. Okay. Murakoze. Okay. Ubu mama ariko arambaza Nora kandi akaba asanzwe azinanye na Bosiko ubwo n'amahoro. Salama babosi. Salama. Karibu. Tubafashe iki? Jewe urumva nari nje gusaba akazi. Akazi? Ushaka akazi? Ushaka gukora, ushaka kugura imbaho, ushaka iki? Saragutangura. Ya nanje mu gusaba akazi kariko kose mwompa je no gakora. Rero ni umukozi. Hano ni umukozi urumva nta bushobozi bwo gutanga akazi. Ihangane. Basi munsabire mu boss. Ari bwo sanga. Amazu sawa. Reka ndabikora ihari. Karori wewe wachiza kusubira. Wewe shaka hongo ndo wambwiye ushaka akazi. None usanzwe bimenyereye? Oya gusa je ndi umugisha mwiza umunsi umwe no banabimenye. Ushobora kumenya akazi ku munsi umwe ntibikunda. Twe ngado hakaza abantu basanzwe babimenyereye. Nukuri munyizere boss, nukuri munyizere je nta misi myinshi no vyiga. Kandi nokora neza mfise n'umwete. Ico kubona twakaza umuntu atakamenyereye. Jebaza wavyumvise? Beho ninde yarakutanye? Uyu muhungu murazinanye?
mumbabariye mumfashe nukuri je ubuzima bwarangoye nari nshaka ahantu noshobora kuba ndiko ndakora. Genda rero ngaha nta kazi kahari. Kibazo wabyumvise? Bose ujya muhungu urabona asa nk'umuntu ngo afite ibibazo kandi bose tuba dushaka kubaho twese mu buzima. Njemba ko tumuha akazi atakadashoboye. Bose reka tumuha akazi je ndemeye nzomwigisha kandi ndabizi ujya muhungu azobimenya. Ndagusezeranye gusa ariko muha akazi. Aba weje muzomwigisha mugo je nta mahera nzomuha sinzomuhemba. Abandi baza ni sawa torejeje. Hano kwa nzomuha. Ingo hano umuntu umviriza rero byahanishije mu bibazo bagusabiye akazi ni kuvuga ngo uri ku mutwe wanjye sawa ugomba kuba umunyamwete cyane ikindi hano ubusuma ntibwemewe ikintu cyose gitakara baragukata sawa ariko boss avuze ko udahembwa ngo bazakubiza ariko wowe ni wamenya akazi ndibaza cyangwa kuhemba boss n'umwana mwiza cyane. Okay sawa urabona iyi ni ucunge neza n'ibitaka uze gushyira mu ufata ushyira mu binogo ubuhome bwose ubona hano imwe okay ni kuvuga ngo iyi ugira uyishyire mu butobora hano ubona hano sawa nibyo bintu mbona byoroshye wohera oya nibagira uko wakijujura iyo uyikuza y'amaboko urashiramo n'amaboko hano iki kigufasha kwinjiza igishiga mu butobora indani sawa ariko uyikuza y'amaboko okay hewe ngo ndakwereke ikintu ufashe n'inyuma ku mashini zane n'ibi oya ibyo birekewe ibyo bisigaye
ama ari uzi ko hariho umudamu avuye muri salo aje ambaza Nora. Uwo mugore rero yambwiye ko yarungitswe na boss kandi rero yanteye ubwoba, yanteye amakenga cyane. Yambwiye yuko Bosiko ariwe yamurangiye aho to. Yakubwiye izina ryiwe? Yambwiye ko yitwa Adeline. Uwo mugore ni wa mugore yari Nora. Rero nimba yaje aje avuye i Kigali kandi yari yambwiye azoba aje burundu kuba mu Burundi. Nimba rero yaje kuba ngaha atezwa kurondera Nora bagahura vyanga vyakunda. Iki niyo ushaka kumfasha nuko twogaragaza uyo mugore naze kugera ahura na Nora n'umusi n'umwe. Ikibazo rero turabigenza gute ko aka kanya tutazi ahantu Nora aherereye? Nico kibazo. Uri kuryamya mu masaha byagenze gute? Mwijoro sinarose umwanya wo kuryama uhagije. Naravyutse kwiga vya bindi vyo kuranda bamwe ranyigisha. Kayi naryamye ndushe. Nico gituma agatiro kaci kantwara. None ndahoze kibazo waraye hano ko nzi hano dusanzwe dufite umuzamu. Naraye hano. Wera? Ega Jesse fisa hano. Ujya naje ngaha anyera uko bari banyirukanye ukazi naho nakora akazi ko mu gikoni. Rero bagira nsonzo ndiko ndarondera akazi ko mu gikoni kubera aho baca bagwa naho urara. Ariko Imana iramfasha muca mu mpanga urumva sinaye mfite ahantu nca nta. Okay. Burya kuryama gushikana n'amasaha si sawa. Boss yashoboye no kubibona ugasanga uburiyemo akazi. Sawa? Nubwo utarahembwa ariko kuronka igihumbi cyo kurya bibiri ukirirwa ni sawa. Rero ugomba gukora bana ibintu byo kuryama ukageza n'amasaha. Wihangane cyane. Ubuzima ntibutworohereza. Bisaba nyine ko duca muri byinshi kugira ngo turabe ko hari ico twakwishikanako. Ariko ikibazo cyahurara ntaco ndashobora kugufashamo. So haguruka tutangura akazi. None izo mpuzu nta nkimufise impuzu zera mu bintu byacu. Ntaco urashobora kwitiza ikoti yanje nta kibazo. Ariko uze dukore. Sawa? Karibu. Mbe haja wambie witwa? Nora. 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 Karibu. Merci. Uyu ni mama wanje. Niwe muntu tubana hano. Gusa
aragwaye kandi n'ubumuga maranye igihe kirekire, ariko ndashobora kumuvyura nyine akakumenya nta kibazo. Mama. 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 Afise umuriro mwinshi cyane. Tumujere kwa muganga. Mama. Mama. Mama gari ya taxi no. Mama. 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 Stringi